wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe. Ndashaka yuko Kidumu wewe kera urambwira rero manutse tujanira. izi mbuzi zigiye kunyica hasi. Izi mbuzi ziranyica n'abazimvera ari indahire. Ariko nk'uyu muyaya yibaza iki kwe? Umuyaya yibaza iki? Bamwereje iminsi 3 yo kuduga none nk'uyu muyaya. Alo Kamariza uko nkorera iki? Ndagarona mu na mabuja atagira kwirukana. We bakubwiye ngo uduga iminsi 3 none ugira umarinduri ariko jewe umwana ndamwoze nteke ariko Kamariza wabaye gute? Uburazi mu office je ngangire mbere. None uzomanuka ryari? Nyene turaho nyene. Ariko hewe oya sinogera nakubwiye mabuja na data buja ni jambi basigaye bakundana. Mama razira batakundana urumva hewe ngo hari giteramo mabuja shaka data buja mutwaramo kizobita ari 25 kwa arena ni muri ville naje ntawo nzi mama. Kidumu na Kigingi urabona mabuja sanzwe kunda Kidumu oya Kigingi ndaburo bizi bya bintu byiwe mabuja urazi kwa Amerika ramuraba urabona yanduru hakagira ninyo sura kumva mabuja ubuni aramunywesha inzoga nimbo natasa imbizi cyo yaha asha kwinjira n'amafaranga 50 ubu asiga mwakira neza akugurisha atakamwakayaga reka niho ukimona ashana kirinda binyo oya urumva yaratekereje amusukira kayera kamunywe. Ewe Kidumu na Kigingi muzara mahoro mu rugo Kamariza ibintu hovye nga ubu je naje naho ngenda kwa Mungu nta n'ijambo avuga urumva aciye bugufi ngogira boss za mutware kwinjira zo bari 100 hamwe ni 50 kuri arena muri ville na naonze ariko canga Kamariza canga je uzije bakonza abana ngo nteke ngo goya tu oya canga jua langu limepotea naona kisa ingawa mchana